AmatekaYaSatB ni umuririmbyi akunzwe cyane muri ino minsi, ariko abenshi nubwo bashobora kuba batabizi, burya n'umuririmbyi yavuye kure cyane kuko yabayeho mu buzima budasanzwe akiri umwana, ariko kandi ntiyarazi neza ko azoshika ku ndoto ziwe mu gihe uyu munsi tuvugana ari igihangange mu muziki w'Uburundi kandi anakunzwe cyane. Hari uko twatutswe cyane mu Kanyosha tucyambara furungu, batwita furungu, tukiropora bagira ntibavuga bati mwebwe ntibizokunda ko mushika aho mushaka gushika kuko mubikorera ibintu mubikorera mu isite, muri abana b'abakene ntaco mwishoboje, tusa n'ibintu intambamye twagiye duhura nazo. Haragera igihe aho gwanko gongerekana kubera turi generation yaje. Ku by'ukuri ntawe wakana ko igihugu c'Uburundi ari igihugu gito kiri mu mutima wa Afrika nkuko bakunda kubivuga, ariko iki gihugu kirimwe impano nini cyane cyane mu gisata c'umuziki. Aha twovuga nk'abazitangura Christophe Matata, harimwo nka Canca Misi Bahaga, eka n'abandi benshi wakuze wumva nkuko nanje nakuze ndavyumva. Gusa ariko rero nubwo iyo mpano yo mu muziki hariho abayitanguriye nubwo tutakibumva, mu myaka ya vuba guhera muri za 2010 hari izina ryatanguye kumvikana cyane rishikira no ku mitima y'abantu benshi, cyane abakunzi b'umuziki wo muri ico gihe. Ariko iryo zina nta rindi ni AmatekaYaSatB Satura Mabafre nkuko yakunze kwiyita. First nagumye ndi humble, amaguru ari hasi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 gushika mu 2015. Nari umuntu ari hit ariko aba muhira mu nzu y'amatafari, nukuvuga ko sinigeze nsimba intambwe. Uyu musi rero niba washitse ngaha kuri Mahango TV, ikintu tugikurabira hamwe ni umuzingo w'ubuzima bwiwe, cyane kuva avuka guca mu buzima bw'ubwana nabwo nyene butoroshe gushika abaye umwe mu baririmbyi bakomeye cyane mu gihugu c'Uburundi no mu karere. Ariko rero imbere yuko dutangura ubuzima bw'iki gihangange mu muziki w'Uburundi ari we AmatekaYaSatB, nagira ngo ngusabe kwanza ubanze ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byose nzoza ndacisha hano uzoze urabironka mu bambere. Jewe tugiye kubana muri iki kiganiro kuva gitanguye kugira gisoje. Nitwa Abeli Wiringimana nk'ibisanzwe, ndaguhaye ikaze. AmatekaYaSatB yavutse itariki 7 z'ukwezi kwa 12 mu 1989, avukira mu gisagara ca Bujumbura. Avukira kandi ahahoze ari muri komine Kanyosha, uri muri komine Muha. Amazina yahawe n'abavyeyi ni Bizimana Aboubakar Karume. Akiri umwana muto yakuze nk'abandi bana, ariko kandi amaze kwigira haruguru ubuzima bwaramugoye ku buryo bw'uko hamwe yagiye yivugira ko yanaropoye imicanga. Nitwa Bizimana Aboubakar Karume, izina nahawe n'abavyeyi kuri passport ariko AmatekaYaSatB. Nibutse ingene nava mu Kanyosha n'amaguru nkagenda kuri studio buri munsi rimwe na rimwe tugakoropa ama studio kugira ngo tuganye ama point, haba kwa Ameri Pro haba gute, ariko hagera umunsi twumvigwa niho twasha duhabwa album. Hari ibyo hari uko twatutswe cyane mu Kanyosha tucyambara furungu, batwita furungu, tukiropora bagira ntibavuga bati mwebwe ntibizokunda ko mushika aho. Akiri muto avuga ko yakunda kumviriza indirimbo z'abanyamerika cyane ama hip hop, ariko kandi akumviriza n'ama R&B, akumviriza kandi n'indirimbo z'urukundo zari zigezweho ico gihe. Ngivyo rero ni navyo vyamuteye kwiyumvira ko yoshobora kuba umuririmbyi akomeye. Ariko mu biganiro yagiye akora kenshi avuga yuko inzira itari yoroshe ico gihe kuba umuririmbyi mu Burundi, kubera ko vyasaba umutima ukomeye n'urukundo hamwe n'umwete umuntu asanzwe afitiye umuziki ico gihe. Imbere y'umwaka wa 2008 AmatekaYaSatB yarari mu gakundi ko gutamba kitwa wanavesi kose, ariko rero hageze mu mwaka wa 2009 nubwo ngo atanzira yabona yahisemo kuvana nako kakikundi, hanyuma ico gihe atangura umuziki nk'umuririmbyi yigenga. Umuziki yawutanguye mu mwaka wa 2009, ariko mu mwaka wa 2010 niho yasohoye albumu yiwe ya mbere ayita Inkuru y'Ukuri. Ku vy'ukuri iyo albumu ni albumu abantu benshi bakunze, kubera ko umuntu wese yumviriza iyo albumu yarumva neza yuko atari albumu gusa, ahubwo nyabona cyari kimenyetso cy'uko umuziki w'u Burundi ugiye gusohoka mu marembo y'u Burundi, hanyuma ukamenyekana no mu karere kose. AmatekaYaSatB yatanguye bigoranye, none byagenze gute kugira ngo yubake izina mu muziki kandi ngo
amenyekane ku rwego mpuzamakungu. Ku vy'ukuri SatB ugendeye ku ma interview yagiye atanga avuga ko abantu batigeze bamukunda na gato agitangura kuririmba kubera ko ngo yari afise ijwi ryiza, ariko uko yagenda kubonana n'abantu ngo bamukoreshe interview bamubwira ko adafise isura nziza. Hari n'abatanguye kumwita yuko ngo yitwa furungu, bakamubwira ko yirabura, eka ngo abantu benshi baramusuzuguye. Ari naho yakoze indirimbo yitwa Izina, avuga ko kubaka izina bitwara inguvu nyinshi. Gukora indirimbo Izina ni indirimbo nayikoze amezi menshi, nkaba narayikoze kugira ngo nibutse abantu bamwe bamwe hirya nino basa n'abariko bibagira izina SatB. Ndavuga aba artiste bamwe bamwe canke bamwe mu bafana abadasobanukirwa neza aho turibo, turabibusa neza ko kubaka izina byadufasha umwanya, inguvu, nukuvuga ko bagomba kubahira izina kuko ni izina ridahobaho. Ariko nubwo biruko SatB yarubatse izina rikomeye cyane kubera ko mu myaka yakurikiye ico gihe SatB yarakoze ikintu gikomeye cyane kubera ko yashinze label yiwe yitwa Empire Avenue. Aha rero ni nkaho SatB yaratanguye gushinga imizi mu muziki kubera ko niho yakoreye indirimbo zikakaye kandi zikomeye cyane abantu bakunze ari benshi, nubwo imbere yaho naho nyene yari yarakoze indirimbo nyinshi azikoranye n'umuhinyanyuzi bitwa Amiri Pro. Mu ndirimbo yari yabanje gukora imbere yuko ashinga label yiwe yitwa Empire Avenue, aha twovuga nk'inkuru y'ukuri nyene yamenyekanye cyane, I'm sorry, naramwishe, nyerera, mu gacerere, nyandika, bohora, reka mbege, eka n'izindi nyinshi zamenyekanye cyane kandi zirakundwa ku rwego rudasanzwe. SatB rero byari bimeze nkaho ari imyaka iriko yikurikiranya mu kugira imigisha mu muziki, kubera ko mu nyuma yaho yarongeye akora nk'indirimbo zakunzwe cyane nka No Love, Feel Love, Ishari, Umubabaro, kandi mu mwaka wa 2020 yateguye EP yitwa Romantic Sounds, ikaba yarimwo indirimbo nka Beautiful yafatanije na Meddy, umuririmbyi akunzwe cyane nawe nyene wo mu Rwanda. Iyo ndirimbo ari nayo yatumye imuhesha igihembo cy'umwaka mu ma award yatanzwe na AJS. Ariko nubwo bimeze gutyo uhava wibaza ngo SatB yagarukiye ngaho. Eka da, SatB ntiyagarukiye ngaho kubera ko mu mwaka wa 2013 indirimbo yiwe Ikinyamugigima, iyi ndirimbo yamuhesheje igihembo cha Video of the Year. Hanyuma mu mwaka wa 2014 yatahanye naho nyene igihembo cha Artist of the Year mu bihembo vya Uko Multi Service. Mu mwaka wa 2017 indirimbo yari yarakoze yakunzwe cyane yitwa Feel Love yatumye atahana intsinzi mu marushanwa ya RFM. Mu mwaka wa 2019 muri Bujumbura Music Awards yatahukanye ibikombe bitatu, harimo igikombe cha Song of the Year ku ndirimbo ya No Love. Mu mwaka wa 2021 abicishije mu ndirimbo Beautiful yarongeye atahukana igikombe cyo hejuru ku rwego rudasanzwe. Hanyuma mu mwaka wa 2022 yaratsindiye Artist of the Year Burundi mu bihembo vya East Africa Entertainment Awards. Nizera ko wankurikiranye neza aho twagiye ducana hose ukumva ibihembo umuririmbyi SatB yagiye atwara. Nizera ko kugira ngaha SatB ntiyarakiri intwari y'umuziki w'u Burundi gusa, ahubwo nyabuna yari abaye intwari y'umuziki wo mu karere kose. None uhavumbaza ngo none SatB ko yakoze ivyo bintu byose, mbega ivyerekeye ibiteramo vyovyo bimeze gute? Ku vy'ukuri SatB satura amabafre yakoze ibiteramo bitandukanye kandi bikomeye cyane, haba imbere mu gihugu hamwe no hanze yacu. Aha reka nk'akarorero ka hafi, mu mwaka wa 2024 yabonetse mu Bubiligi aho yakoze igiteramo kidasanzwe c'icubahiro, aho yari yatumiwe n'abarundi basanzwe babayo. Ngo muri iyi nzu rero y'ikirori baririmbanye indirimbo ziwe zose, aho vyamweretse yuko ibikorwa vyiwe vyamaze kurenga imbibe z'u Burundi. Ahubwo ushobora kuba hariho n'ikindi kintu utaruzi, burya waruzi ko SatB ari umwe mu baririmbyi b'abarundi bafise abantu babakurikirana benshi cyane ku rubuga rwa YouTube, kuko cyane cyane afise abarenga 300,000 n'amavyuzi arenga 1,026,000. Ku vy'ukuri amateka ya SatB mu muziki w'u Burundi ni menshi cyane, nta nuwo yadondagura ngo ayamare umunsi umwe. Gusa ico ukiye kumenya kuri SatB nuko afise indirimbo zakunzwe cyane, zimwe zitazigira zibagiranwa mu mitima y'abantu. Nakubwiye nk'inkuru y'ukuri, Nyanzobe, ivyo bintu, Feel Love, No Love You, Too Much, Slow Down, Don't Cry. Izi ndirimbo rero ni nazo zatumye abantu bamukurikirana baba hanze y'igihugu
hamwe n'imbere mu gihugu. Ni ukuvuga ngo ico gihe izina ryiwe ryari rimaze kuba izina mpuzamakungu. Amaze kuronka izo ndirimbo zari zimaze gufatisha gutyo, SatB yarerekanye ko atari umuririmbyi gusa ariko kandi ari n'umuhinga mu kwerekana ko umuziki ushobora guhindura ishusho y'igihugu. Igihe yashinga iyi nzu itunganya umuziki Empire Avenue, yavuze ko ayishinze kubera ko hariho urundi rwaruka ruri inyuma yiwe rugishaka gutera imbere mu vyerekeye umuziki. Ibi rero ni nabyo vyatumye SatB afatwa nk'umwe mu bagize uruhara rudasanzwe mu guteza imbere industry y'umuziki mu Burundi. Burya rero mu buzima busanzwe SatB ngo asanzwe ari umuntu akunda umuryango wiwe, ariko kandi SatB ni umwe mu baririmvyi berekanye abantu bamufashije mu rugendo rwiwe rw'umuziki, naho adakunda kuvugira hejuru ibintu vyiwe ku mugaragaro, ariko ni kenshi yagiye aboneka ari kumwe n'abafana biwe nk'abantu baba bari hafi yiwe kandi ari nabo bagerageje kumushikana haru uyu munsi. Ku vy'ukuri kugeza ngaha ntawahakana ko SatB ari umwe mu baririmbyi bafatwa nk'abaririmbyi b'ibihe byose mu gihugu cy'u Burundi, kandi abenshi bavuga ko azokwibukwa no mu mateka y'igihugu cy'u Burundi kubera ko ni umuririmbyi yakoze ibintu bidasanzwe atari uwo ari we wese yopfa kubikora mu baririmbyi bo mu gihugu cy'u Burundi, naho hariho abenshi bariko baraza kandi ubona neza ko bafise amaraso mashasha. Ngayo rero amateka ya SatB satura amabafre. Birashoboka ko ariho ayandi mateka menshi umuziko. Ndagusaba ngo uzoyashire muri commentaire kugira ngo dusangire ubumenyi n'abandi bavandimwe. Jewe twari kumwe kuva ikiganiro gitanguye kugera gisoje. Nitwa Abel Wiringiyimana nk'ibisanzwe. Raba neza ko wakoze subscribe kugira ngo ntuzobure kubona ikiganiro kizokurikira. Imana iguha umugisha.